aha ni Gaborone mu gihugu ca Botswana. Iki gihugu igihe cikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1966 nta numwe yibaza ko kizovayo. Cari gikenye ku buryo n'abongereza bagikolonije bari bacise pays où rien ne se passe. Igihugu atakintu na kimwe gikunda. Iki gihugu cikukiye gifise ihinguriro rimwe rudende, Botswana Meat Commission. Naryo ntiryari ihinguriro ridasanzwe, yari abattoir nationale aho babaga inka bagacuruza inyama. Umwaka cikukira cari kibamwe abantu badashika n'umuriyoni. Muri aba 22 bonyene nibo bari baramaze kaminuza. PIB global canke ubutunzi iki gihugu cinjiza buri mwaka yaharugwa mu miliyoni 50 y'amadolari y'abanyamerika, ariko no musi ubu butunzi bwaraduze kugeza ku miliyaridi 29 z'amadolari y'abanyamerika, ibigishira ku mwanya mwiza mu bihugu vyifashe muri Afrika. Mu gihe ubutunzi bw'ibindi bihugu byinshi bya Afrika butavaho buri, ahandi bugasubira inyuma, Botswana yoyo ikomeza gutangaza benshi. Nirihe banga iki gihugu cakoresheje gushikaho bacita miracle africain, ibitangaza vya Afrika? Fyonda like na subscribe dutembere mu bugaragwa bwa Kalahari mu bumanuko bw'umugabane wa Afrika, aho tuza gusanga igihugu ca Botswana, the African miracle. Botswana ni igihugu giherereye mu bumanuko bwa Afrika, kikaba kiri ku buringanire bungana n'ibirometero kwadrato 581 n'amajana 730. Igitangaje iki gihugu kirimwo abantu bangana n'imiliyoni 2 n'igice gusa, ibigishira mu bihugu vya mbere ku isi birimwo ubucucike buri ku rugero rwo hasi, ni bimwe bita densité de la population. Botswana ihanura ubube n'igihugu ca Namibia, Zambia, Zimbabwe na Afrika y'Epfo. Ibice 70% by'uburinganire bw'iki gihugu bigizwe n'ubugaragwa bwa Kalahari. Ariko nubwo igice kinini kigizwe n'ubugaragwa, iki gihugu kirafise n'ibindi bice vy'iratiro. Aha twovuga nk'uruzi rwa Okavango, uruzi rufise isoko mu gihugu ca Angola, ariko rugeze muri Botswana rukisuka mu bugaragwa rugakora ishusho ibereye ijisho bita Delta do Kavango. Mbere UNESCO ikaba yashize aha hantu mu mutungo w'isi udakomakomwe. None mu vyukuri iki gihugu ca Botswana cateye imbere gute? Kugira rutahura ibi bitangaza vya Botswana, reka dusubira inyuma mu kinjana ca 19 mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 985, igihe ibihugu vya Buraya vyagabangana umugabane wa Afrika. Botswana yatwawe n'Ubwongereza maze bahita bayitazira akazina ka Bechuanaland, ibyasigura igihugu canke ubutaka bw'Abatswana. Tswana bakaba barabasangwa butaka Abongereza basanze muri iki gihugu. Ababongereza nibigeze bishimira kino gihugu, bwari ubugaragwa, igihugu gikenye, ivyatuma batagiha agaciro kanini nk'ibindi bihugu bakoloniza vyari bifise ubutunzi bwishi. Aha twovuga nka Zimbabwe, Zambia, Kenya n'ibindi. Aba bakoloni b'Abongereza nabo baracihojeje banka kucubakamwe ibikorwa vy'iterambere nk'uko bariko barabikora mu bindi bihugu. Ibyatumye Bechuanaland igera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 ifise ibirometero 12 gusa by'ibarabara bisize mu ikaburimbi. Iki gihugu cari gikenye bimwe biteye ubwoba. Abatswana bibera mu bugaragwa bagatungwa n'ubworozi n'uburimyi butari bwifashe neza kubera uruzuba, ndetse benshi barabiheba bakigira gukora mu bironge by'amabuye y'agaciro mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 957 Ubwongereza bwatanguye gutanga ubwigenge ku bihugu bwa koloniza, bahereye ku gihugu ca Ghana, igihugu ca Kwame Nkrumah. Bechuanaland yagiye gushikirwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 igihe umugambwe Botswana Democratic Party watwagwa na Seretse Khama wasaba ko nabo bo kwigenga bakava mu mvuto z'Abongereza. Mu vyukuri nta na kimwe cari gutuma Abongereza batarekura Botswana, kubera ko nibindi bihugu bakuramwe ubutunzi bwishi nka Ghana, Tanzania, Kenya, Zambia n'ahandi bari baratanze ubwigenge. Botswana bayihiga kwiki barayirekuye ku munsi wa 30 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966, igihugu kiba kirikukiye. Seretse Khama yahise aba president maze yiyemeza guhindura igihugu. Ibi kugira bishikeko hategerezwa ku umutekano, abanyabotswana bagakomeza gusenyera ku mugozi umwe. Hategerezwa kandi kubaho inzego zitajegajega bakirinda ikosa ryo kugira ibiturire no kunyuruza amatungo y'igihugu, kandi bagakora ibishoboka byose vyatuma abanyamahanga bashira imitahe muri Botswana. Iyi plan ya Seretse Khama
zari nk'indoto, igihugu kitagira na kimwe, igihugu kitagira ibarabara na rimwe, igihugu c'ubugaragwa nindi ari kwiyumvira kugishiramo imitahe. Benshi biyumvira ukunyene gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 967 aho bagwa ku kirombwe c'ubutare bwa diyama mu gace ka Orapa kari mu buraruko bw'iki gihugu ca Botswana. Yari amahirwe adasanzwe, ariko n'ubundi harimwo akabazo. Ni gute buno butare buri mu kuzimu bushobora kuduteza imbere? Muri iki gihe hari ibindi bihugu byinshi vya Afrika vyari vyuzuye amabuye y'agaciro, ariko bikaba vyari mu bukene duhereye kuri Zaire yahavuye iba Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Nico abahinga bita malediction des ressources naturelles, aho igihugu usanga cuzuye ubutunzi kama, inzahabu, diama, kasiterite, gaze, petrole n'ibindi, ariko ugasanga kiri mu vya mbere bikenye. Botswana yategerezwa kwirinda amakosa ibindi bihugu vyakoze, bakamenya ko bakoresha ubutunzi bwabo mu bwenge, ntibagwe muri uyu mutego wa malediction des ressources naturelles. Ubutegetsi bwa Serekama bwatanguye ibiganiro na societe y'Abanyafrika y'Epfo The Bears, societe yacukura diyama, maze baza kumvikana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 971. Bamaze kumvikana baciye bubaka societe isangiwe bayita de Botswana, bayishinga gutunganya no kudandaza izi diyama za Botswana, maze societe The Bears igatwara 50% by'amafaranga avuyemwo, igihugu ca Botswana naco kigatwara 50%. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 975 habonetse ikindi kirombwe ca diyama mu gace ka Leterkane, ndetse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 982 bagwa ku kindi kirombwe kinini cyane Jwanenge, ikirombwe n'ubu giharurwa mu vya mbere kw'isi bifise diyama nyinshi. Botswana yategerezwa rero kumenya uko yokoresha amafaranga mu kubaka igihugu kitagira na kimwe. Ibi kugira bishoboke hategereza kuboneka uburyo bwo kugwanya ibiturire n'inyuruzwa ry'aya mafaranga y'abavuye muri ubu butare. Aya mahera yategereza guteza imbere abanyabotswana, ntiyari ya president canke y'abandi bategetsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 hashizweho Directorate of Corruption and the Economic Crime. Uru rukaba rwari urwego rw'igihugu rujeje kugwanya ibiturire n'inyuruzwa ry'amatungo ya leta. Nta na kimwe byari kumarira abanyabotswana kuronka amafaranga ariko agashikira mu bigega vyuzuye amasiha. Abategetsi bose bamaze gutahura kuba ubutunzi ari bw'abanyabotswana, batanguye kubaka igihugu kitagira amabarabara aragwizwa, hubakwa amashuri, amavuriro, hubakwa amahinguriro. Abanyamitahe batangura kuza, maze ryaterambere ritangura gushikira umunyagihugu mutoya. Ibanki y'isi n'ikigega mpuzamakungu FMI bavuga ko Botswana yageze kuri literambere kubera yashize inguvu mu gushiraho inzego za leta zitajegajega, ico bita institution solide, bagwanya ibiturire, maze amafaranga ava mu butare akoreshwa mu bikorwa biteza imbere abanyagihugu. Botswana ni igihugu kandi kigendera kuri demokrasi. Kuva ku president wa mbere Serekama kugeza kuri Duma Boko uno musi, ubutegetsi buhanahanwa mu mahoro, nta njyane zo kubugwanira zigize zibaho nko mu bindi bihugu bitari bike vya Afrika. Ivyagize uruhara rukomeye muri iri terambere rya Botswana. President Serekama yatwaye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 ashengera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980. Yaciye asubirizwa na Ketumile Masile, nawe yaje akomereza aho Serekama yaragejeje mu kubaka igihugu, maze nawe aza kuva muri aya mabanga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 998. Festus Mogae yafashe uburongozi. Uyu mu president yashikiye mu bihe bigoye, aho igihugu ca Botswana cari cugarijwe n'ikiza ca sida. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 ibiharuro vyerekana ko mu bakenyezi bibungenze abashika 38% bagendana umugera wa sida. Ibi vyakomeje kuduga gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005 aho ibice 40% vy'abanyabotswana bakuze bari baranduye umugera wa sida. Festus Mogae yatwaye igihugu imyaka 10. Ibwirizwa shingiro ryamwemerera kutarenza manda zibiri. Ibi yaravyubahirije, maze ava ku butegetsi. Aha mahigwa Ian Khama yari vice president wiwe wahavuye atsinda amatora mu kibanza c'umukuru w'igihugu, maze yimikwa mu mwaka w'ibihumbi 2008. Uyu Ian Khama kandi yari umwana wa president wa mbere wa Botswana Serekama, nawe yatwaye igihugu imyaka 10 ava ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2018 aho yaciye asubirirwa na Mogwetsi Masisi. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 habaye amatora. President Masisi yaraserukiye Botswana Democratic Party, yarahiganywe n'abandi bakandida batatu harimo Duma Boko, yaraserukiye umugambwe Umbrella for Democratic Change UDC. Aya matora yabayemo ibitangaza nk'ivyabaye mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993. Nta warazi ko umugambwe wa Serekama wari utwaye igihugu kuva cikukira washobora gutsindwa mu matora.
abanyabotswana bahinduye ubutegetsi imaze biciye mu badepite batora umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Umbrella for Democratic Change UDC. Duma Boko yahise aba president, ndetse president Masisi yashizeho intayishize akeza mugenzi we yatsinze. Ngibi bituma Botswana itandukana n'ibindi bihugu byinshi bya Afrika, aho hesho usanga abajyanira ubutegetsi abatwara ibihugu bakiba amatungo y'abanyagihugu mu kugerageza kuba abamiliyardere, mu gihe abo batwara baba babarizwa mu bukene buteye ubwoba. Muri Botswana biratandukanye. Kuva iki gihugu cikukira, abanyepolitike bahurije ku kintu kimwe: kubaka igihugu bakaba basuku babo batwara. Gukura Botswana kubusa bakayigeza ku gihugu cifashe ntivyabaye igihamana, bikoze ku butunzi kama bafise maze bashiraho strategy zatumye ubutunzi bw'igihugu bwubaka igihugu aho kunyikira mu migwi y'utugwi tumwe tumwe nk'uko biboneka mu bindi bihugu bitari bike vya Afrika. Nubwo ubu butunzi bwabo 90% buhagaze ku mabuye y'agaciro na cyane cyane diama, bariko biga uko igihugu kizokomeza gutera imbere mu gihe ubu butare buzoba bwaraheze mw'isi yabo. Ibi kugira babigereko bihaye imbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi 2036 aho Botswana kizoba ari igihugu giteye imbere. Iterambere ritazoba rihagaze kuri diama gusa, ahubwo rizoba rinahagaze ku burimyi bwa kijambere, guteza imbere amahinguriro, tourisme, ubuhinga bwa none n'ibindi. Iyi mbona kazoza ihagaze ku nkingi zine. Inkingi ya mbere no gukomeza guteza imbere ubutunzi bushikana igihugu kwiterambere rirama. Inkingi ya kabiri ikaba gukingira ibidukikije, na cyane cyane ko igice kinini cy'iki gihugu ari ubugaragwa. Inkingi igira gatatu ikaba guteza imbere abanyabotswana mu kubaha service nziza, aha twovuga mu buvuzi, indero, gutanga akazi kugwaruka. Inkingi igira kane ikaba intwari bereye ishingiye kuri demokrasi, gushiraho inzego zitajegajega, kugwanya ibiturire, kandi igihugu kigashira imbere ubutungane kuri bose. Niba baravuye kubusa bakagira aho bari uno munsi, nta nkeka ko nibi biyemeje bazobishikako. Ariko hari ikibazo gikomeza kwibazwa: kubera iki bishoboka muri Botswana ariko ahandi ntibishoboke? Wowe uvyumvira kwiki? Nyandikira muri commentaire, kandi wibuke gufyonda like, subscribe canke follow.